kari. Adisha, umeteleza nini? Ndashima. Nipo tunakuri imisina. Nimeza prema, urasengene kumenga wa meza. Bagoye. Wapi sina guheza ariko nyine mu mwanya ubugora na birenze. Tuna nzi wababaje n'ubya musi wanje washwamira kwa nicyo cyangwa cyatumye tadakunda. Yo wadije ibintu kubera iki wavyiyumviriye. Abavyeyi turabamenyereye twese tuvuga afite abavyeyi kandi baba bakazi. Rimwe na rimwe rero turabitahura kandi birumvikana. Shaka baza ko umunsi umwe yakubonye nawe wambaye kuko twari twambaye bigatuma tsitara kumenga ngo twamwigishije umwana kwambara nabi. Gusa nyene ibyo ntaco biba bitwaye birasanzwe. Sigura ko ataco bitigeze bikubabaza. Muya ntibyambabaje kiritse nyene byo mugenzi wanje baratsitaye ko naho nyene nabonye umengo naho nyene ntabisho byamubwiye ko ntabwo yigeze avyidoga. Mbega uko ari hehe na Amakuru ya nani ntayuzi. Mugana ngira nuko tutaduherukana yaraduze. Ajeje ruguru. Yarasuye kugenda nyene umusaza we yaramurombeye nyene birangombwa akaduga sinzi. Gusa vuba ndi bazanzora nkundi tubana. Nazogaruka rero. Ya nazogaruka. Amaje no kuzi nashaka vrema nyamba vyara kuba baje umbabarire mu ruhande rwanje n'ukuri. Gusa kimwe gusa mino misi ndomba nyene ntameze neza. Matsimisi nyene ntameze neza ko ndagwaye. Kore vrema bunyi ibintu by'ingwara navyo Bana gutembera sinitembera nirirwa nicaye ngaho nyene. Hana ndaho gripe ari madini sindabira urumva ko sigaye mvugira Shere wagote meze neza. Mukoresha rwanda meze neza turashima je nashere wanje. Yego Tekereza ko yakunda keshe ndanagukumva ariko nkakubura. Eka je mana nahora nibwira je twafiki na jeje bibintu telefone nanje burya nayikoresheje mu gatondo telefone yanje mu yari yafuwe sinakubwira. Bana kwa ngira waranandondeye ntwantora. Niye narakurondera umva nkicamu ncambuka ngira ngo phone yiwe yaragitse ikibazo. Ntabwo nigeze ndabirandira kubona ko ishuri nayo maze ibisi natondo. Hama makuru ya yambogari yawe nayo gute Turasohoka. Namubwiye ibintu nkeneye nyene vuba ndibaza akazobona. Ndarindiriye gusama kuganira no munsi. Arabiye. Je no bandamukunda ziko je atarukundo nifitiye nkeneye akanoti gusa. Ari mukuri hamwe. Cyane cyubona gyo twakunda. Amaherezo nazo baya. Amaherezo ndafise uwo nkunda kandi nemera. Gusa kimwe gusiga mu tipe Jesse ntabwo ari mu mago yanje kasi ndamwemera. None mu gihe dufate uwo ukunda. Azaho kusundi wawe. Nibyo bakomerera nawe. Kananje sindi umwana. Bishaka muguri ibyo ndamubwira. Kandi shuko naho bimenya tabirebire byavyo umuntu amusigurira akavyumva kandi umuntu yagukunda nta kamaro ko kurandira ku bintu. Ego hama Mengo biraguteye ikibazo. ya nakibazo na kimwe wowe byawe ndabimenyere hama jewe nyene muhuje gusa nyene nguma niyumvira ariko mwari umenga ndafite ubwoba nashimye sinabikora nakubariye ko nogenda kuri uwo muntu. Sheri wanje yasabye ko twarajanye kwa mushiki waranyereka ibintu nivyo wonye aca saba yikorera zonja ashaka ko nzogenda kubona ahantu nawe None urafise ubwoba bwo kuja kuraba sheri wawe bamukunda igihe kinana gutya kandi mwemera. Ndavyibaza ko kure maje bikangora nkaho nzobihera nkabo Ntantumwemera. ndamukunda kandi cyane nawe urabizi. Uramwitaba rero ugende muyage nje nibaza ko atakibazo na kimwe. None nimba bishika kabibona ko bikwiye ko aja kuraba aho ahaba. Erega ushaka kugira ikibazo mu nyuma ukazija kumurondera. Ntuzomurondera iyo utazi. Telefone ntabwo ari adresse ya buri mwanya. Telefone arashaka kugira ikibazo cyangwa akayizimya bivanye n'ikintu kanaka. Mugabo uza ahantu aba uzogenda kumuraba. Ça merci sana hama. Je nagoma ngende no mwisoko burya rero mama hari ibintu hari yantu nankimba buponyoke nje ngaha. Mbe yako barakomeye. Sheri warakomeye yakoba kumambwira ngo ibisheri biki. Mama yako ndamukumbuye kwe. Gusa akinshisha nubu Nikuno gisara kimeze maze cyari mwe miseze baye. Narana kibeshe ndayo ko mbona cirukana. Papa guma kigirira imbabazi rejewe ntumbaze iyo bizoherera ibyacu.
ngaho je nanje aranagira njereka nsa n'uguherekerezamo ntaco kugira bibe ngombwa ko nugandugarangana urabona umunsi uhetse ntakubonye ndumva mbabaye cyane kuri sorange yego pe oya ahubwo nk'umunsi namenya aho nzohama guhera mu gitondo kika ku mugoroba kwa mzee Asumani waza kwa hiki nzohanyereka shere kudohabona sawa ikintu rero nagomba ndakubwiye ndakubwiye iminsi mbwa nturanka kima kunyisha uremeye tugume tuyago utaza aho sipoze kushaka ko yuko njemenya ahantu uba yes ndashaka kuzuze kuntemberera ndakwereka n'abagenzi ntacyo bitwaye ko ndakunda wowe ibyo ntafise gusa ndaryohewe cyane ariko ndagusaba akantu kamwe nzirabuze wambaye neza wambaye ubizi nawe ikintu wambara ya vraiment ndirambaye impuzu igirangaje wambaye fresh mva hehe mva kwa mzee Asumani nyamba ushaka baca banyica aciye kugira sheri jene subidayo wabikuye sheri cyambere je kuva tumenyanye hari n'umusiri muri gira je umbona nambaye n'impuzu igano ngaha none gasha izo mpuzu zozo no nazikura he sawa ndakwaze nari ntumunda we sheri ndagukunda ariko je sinabishobora sawa nshaka ubinkorera nkuko nkunda ari ibintu sheri bidakunda n'ukuri sheri n'ukuri mu bintu nashobora je ivyo ntibirimo sheri ndababaye asheri oya mukuri twebwe yo ntibibaho ivyo bintu yuko yo ndashaka kukubona nyine fresh wambaye fresh apana ibintu bimuza bigera ku maguru kweri imfina bisigura ko bigushishanya nambaye mwani na kimwe cyasheshe bana sonye na birakeneye nzoza ariko je sinzoza nambaye impenye oya oke sawa ntacyo ibyo tuvyihoze uzoza ryari uko uzoza wambaye kose ntacyo sinogushavurira abizi reka ndoze mere credit mvuye ku ishuri uzobona nkasanga uzusanga wewe bivana n'umwanya wawe urumva nyene urumva ndova ku ishuri hakiri kare ariko bisaba ko nosha nyene nda sawa cyenaje nta musino mba ntafise umwanya w'embwiye tuzombwira kuri telefone mama ku kazi ntibigera bagukenera kuvuga ata mwanya wawe ugera uwo umwanya wawe kubonana nawe wese nakugira ndabubura kubera ko ndagukunda cyane hama urakoze shenge hama yewe bisaka ko kuvugana kuri telefone ndagiye kugira nyaruke ubonye baje shike muhira kwandi ndafise ibintu ushaka gutunganya sivyo ubonye nawe oya shirumve nabwira hama rero iyo credit ntegereje kuza ariko ibyo byo guhena navyo ndakwemerera kandi sheri bayi ndagiye gendera basi iminota 5 basi tete basi ndaguherekeza ndarekeza yo nanagiye tugende basi ndaguherekeza mbaya ko badasubira
None usikibazo cyo mu programa y'uwanje. Ariragiye. Nitsimbe haruguru ga. Ntagutebeye. Sheri wanje kavuye konje kumurana n'umushi muhire ariko rero ambwira yuko adashaka kuzombona nambaye bya bintu by'iwanje. Ambwira yuko ako nzo kwambara impuzu ngufi ariko nanje ntazofise. Fisi impuzu urabizi impuzu z'iwacu kuno ziba zirera. None sinabwiye ko atakibazo. Ikibazo ni cy'impuzu ngufi gusa. Yego. Subira inyuma nta kibazo ndaziguhe. Kugira bikunde ikintu bigende neza uje kurashiri wawe rega kuja kurashiri wawe haba ntashobora bitwaye. Ushaka kugira ikibazo ukamenye uzo muronderera. None ugumvugana n'umuntu muramwe barara nk'abasazi. Kugira tugende kamume wambandanye. Tugende? Ukuntu uberewe rero ndabigutura sindiko ndagutwenga Tugende basi tugende. kufise amasoni menshi none tugende tugende ugiye kurashira iwawe utinya ko mura n'abagabo basenga mudasoba cyo no musuranyisha no musuranyisha kana shiri wawe reka biba biryoshye. Ndabandanije ngiye ngawarugura ngiye kuraba ni cyacu ndakubwiye ibyo naringiye nawe witware neza kwashira utaraba ntagutema urudubi mwana wa mama ashaka kuba kwereka ko gukunda ugasanga impera n'impera cy'ibintu birahindutse ukabona ubyitwayemo nabi ntuzuvuge ngo ngiye nakomeje gusa iciza nakubwiye muri byose ko kumenya kwanza aho umusheri wawe aba nibyo byene nakunze muri mama ariko niwagenda nabi ntuzuvuge ngo nagutaye mu rudubi je simbaye ngakubwira ndagutuma urabizi ko ndagutuma kandi mugenzi wawe Mama. Merci sana. Ariko ndisonyesha ndabona mama. nziza ndakubwira narakubwiye ko twava mu kujya mu ntuze bigere bitakuze abavyeyi bawe niyo bagufatira mu kosa rimwe kujya mu muhungu bizoba ngombwa kuko urukundo rwanyu bizokomera reka njyewe ngende uzongera ingene vyagenze hama ni wavayo uraza kumbwira ico muhira ngere wambare kujya nyene usubire muhira wambaye neza sivyo Sawa. sawa Sheri niwe ndiko ndabona. Ni jewe. Oya. Oya. Sheri ni biki wewe? Sheri mbwira nukuri. None uno musi byagenze gute? Usa neza. Usa neza. Sheri waberewe. Wagoye. Bimwe nakubwira rero nibyo. Wewe wiraje mu kigo. Wiraje. Ya urarenze nukuri. Oya. Ego frere. Merci. Mbona wapendeje kufanya? Oya nawe urarenze kweli. Ndimvugo. Ya kana umusi wangishe kweli. Sheri nta kimwe kare bushike muhira. Sheri na ni gushika. Nashitse nabonye sinumva rero nizishaka. Sheri nibaje kwa sheri wawe. Ndaki hari niki.
Nta kimwe ariko sishaka kunjira mu nzu. Okay, twinjire gato wowe urabahomba. Hama nta na kimwe nca ndaguherekeza tigenda. Yego wabonye ugende winjiye ushitse kashiri wawe. Nta na kimwe n'ukuri. Nca ndaguherekeza ushitasi. Isa? Ego. Aya ni wavanga ndabizi. Nta na kimwe. Oya, hanze kwira izuba shiri waje kuntembere. Karibu. Shiri. Amamera rena. Sego ndahabonye. Ubu nahishimiye amashare gutaha. Abunye. Shiri nawe aratwenza ubunye gucuta. Yego ushaka gutaha. Anje muri telefone. Shiranga nakimuratanze berekeje. Ubu naha mumwe baranyemera. Makabizi bazi. Nawe utaranyereka naho. Nzabona shaka pore vrema. Tuzuraza kuntembere. Mbira nguranye. Tugaruka bya. Sinzi. Shiri kono ndagukunda nimvumengo ntiwotaha no munsi. Ah, dare ibyo nzanye. Yari nakimeshi. Oyaje. Ama natasha nkajama ko nanagiye. Naturi kumurumva ubwo. Shuma haya ngasonye nandashobora. Ay sarımbeka. Nta nakimwe. Umengo ufise ubwoba. Aşağı kuwa shavuye Ngo nawe merekeza nawe mani banze kubabara hirya. nene kucisha burama kabizi wazi tugenda uriko uratwenga pano tugenda bashavuye ugira kumva ibyo naguhamagariye si birebire bya munsi ndaguhamagara nawe ugira nyine ndagusabe tubonane mu mwanya ukwiye fasi fulani
ndakubwire nyene ciyumviro ciwanje kindi ko shaka ndakubarire kugira ucumve si ibintu vya hatari kandi nizere yuko tuyagaduhuza kuko hagati y'ivyo nta ngorane ihari. Mo vraiment je narakubonye kweri kenshi uca ko nk'uko ugenda ale retour mvuga ati cya muntu je mbona kweri vya vyiza ndamuprepoje je na warani wo mwanya rero kuje ndakubwiye ko nagukunze nyine numva ibintu nyine bisanzwe vraiment nisanzwe ibyo biba ari bito cyane kandi ibyo mu buzima bwa misi yose turabimenyereye ni ibintu biba bisanzwe bibaho akarema ntakunyegana ijambo jere niyo mpamvu nagutumye kugira duhure uretse yuko ibintu byose nza kubwira uzabikora shuwa mba ndi capable mu cyayi cyo cyose kweri ufise kumbwira kuko je narakwishimiye nyine nta birebire nkeneye kumva akazima gikuru nyine principal nacumvise se nakubariye uretse yuko ibintu byose nza kubwira uko uzabikora bo ibishoboka byose je ndashaka kubikora ega n'ubundi sinagutuma udashobora sawa aho nta ngorane kweri uzabikora vraiment uretse neza neza cyane vraiment ntugire ikibazo cy'itelefone yego umanje ndagiye nase guteba mbo hamatse tubonana ryari kugira ngo ibyo tuvugana bakanda nimero y'agatelefone gatoya amazi y'isongoresha uraza kumida ku telefone turavugana isaha ngora 68 Rabukwakwanye burya umwanya sikirenga ko ye Ponda kurindira iminota 5 sawa hano barinda gutuma ibyo ni byakera hariya ndamurindire aratetse niko kwata sinzi ko yaguhaye enye mama Mika yarambwiye umugabo nabizi yuko ibyo bintu byo kwirinda urabizi yuko ukungene umuntu avuze ikintu ngo umutwarire ikintu swate ariyongerera ko cyangwa gakurako rero nico gituma biba byiza yuko umuntu afise message ayivugira wenyine kugira ngo ntibakuvugira ibyo utavuze ntibakurengereze ibyo nabyumva nari namwizeye nkuko ari mugenzi wawe ukuri mugana wo byivugiye sinibaza ko hoba hari cyo bagipfuye umucamake ngo nturarutarivuze chamake narabukunze urankunze cyo yego none nk'ubu jewe ariko yego warankunze ndabyumva none nk'ubu nk'ikintu cyatumye cyo nkunda n'igiki vere narabisengeye yego hanyuma rero usenze ucawumva urampunze numvise umutima wanje rero wokunda abantu bose nagiye ndabona
sha nyene Imana irabikwereka kabisa iraguhinyisha yarabinyeretse ndanahishurirwa ndabona ko ari we mukunzi wanje kokundana sha nyene yego mama Mikali yabimbwiye kabiri gatatu nanambwiye nyene yuko ngiye kuvyiyumvira gusa nyene numva umenga ndaza kuguhinyisha ku telefone kubera yuko sinumva yuko urabizi nyene ibintu by'abakobwa nka twebwe nyene ndaza kuguhinyisha kuri telefone sha burya ikintu cyose kiragira umwana n'ukuri ikintu cyose kiragira umwana yego ikintu cyose kiragira jewe nawe nta mwana arimo byiza ye nashitse ngaho kugira ngo bimbwire maso yandi kugira ngo njane kwizera nkuko nabisengeye kandi bumva amahombo utuje nyene umpinyishwe nziza kandi bumve uhuwe neza sha ego Nasi nakubwiye yuko bingora none nakubwiye yuko bingora nje gituma yako ndagusaba unyemerera ndaza kuguhinyisha kuri telefone Prema je nkuko nabisengera amaze kubona karibyo kandi namaze kubona ukuri rero hasigaye yuko uwo muhango ubushitsa Mvureza rero ndakubwiye urabizi yuko dusenga hamwe cyane gose urabizi yuko umwanya n'umwanya dushobora kubonana urabizi yuko na premidi haraza kuba repetition ndabizi rero urumva je numva umenga ndaza kuguhinyisha hanyuma prema nanje mu nyuma nkuko nabisengeye nkabona karibyo umpanyisha mu nyuma ntibyonezera byiza nako umpinyisha ahanyene rero ko umva ari Imana yavuze Imana ntiharirizwa kandi icivuze nyene twege nk'abakozi bayo tubwirizwa kucubahiriza uko nyene cyane gose rero reka ndabyakira uko ndabyemera uko hanyuma rero amasengesho akomeze kugira ngo Imana izibiheza bwira urakoze cyane urakoze cyane nanje ngiye gushira imbere ibikorwa by'Imana ntama turaza guhurira ku repetition yego nyene tuzadusenga nyene kugira ngo nyene turushirizwe kwerekwa umuco wiyo biri ko biraca yego hama turaza gusubira yego turaza gusubira nanje reka nge niyo bavuze ngo ndiritorera kweri ntimusa ntidusa nukuri si ngombwa ngo dusa government cyo gituma vraiment bavuze yuko ndayitorera ni sawa nanje ndakona ndakubona ndakumbu atani mbweze nibyo gusa manaje nane ndakwiyumvira ryari ntama nanje kubwira ko ndimo kuja gukorera hanze abo hanze ndakuzaniye mushikanje kugira ngo mubone zimwandanye kwa bagenzi hanze ne barakwihutishije bije vuba oya ni ku mpamvu z'akazi okay shani sawa nyene Imana izikubwire neza nyene amina tugira urugendo bwiza dushika amahoro none ugenda uno musinyira cyangwa uzoshuzinduka ejo kare ndashobora kugenda ejo kare niho nzokurira okay sawa rero sinteba ninje kukumenyesha ndakwerekana mushikanje kugira ngo mumenyane
Sha urakoze vraiment tuzosigarana n'ukuri. Tuzosigarana none bamwita gute? Nitwa Nice. Nice. Okay. Ndabonye demanye ndagushimye tuko kubana nawe sabatsiko. Ni jewe kweli ni jewe. Bo hama rero jewe nyene narindi ngaha nyene. Kumana zibagirire neza. Urakoze cyane. Sinje guteba rero nashaka gusubira inyuma. Sawa ndabarenza imitwe y'inzuzi. Nanjye ndaho two ngaruka gukora. Yego. Asha. Uzozindu. Sawa. Meze neza. Nawe umeze neza shiri. Yego ni ndashimye. Nibaza kimeze bo. Hama nari shimye guca ngaho imbere yuko shika ku kazi. Nari nkutanisi yasimu kugira mbana nje ku kazi naye gusigiye. Ibifise. Aha mise turaza kubivuga kwanza sincerege. Urazi cyambere n'akazi shiri. Wow. Merci beaucoup. Sawa. Turawe turasubira rero ku kazi ngoma ndisindo. Ya mafaranga. Bo sinibutse kuyazana basi mbo mperekeza ko sinogaruka ndayarutire ngaho ndayaguhise uzoja muri shop. Sawa.